ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Abimukira batari munsi ya 21 batakaje ubuzima nyuma y'aho ubwato bwabo buruhamiye hafi y'inkombe y'inyanja ikora kuri Tunisia. Leta y'u Rwanda iravuga ko umunyarwandakazi Beatrice Munyenyezi yitezwe mu Rwanda uyu munsi nyuma yo koherezwa na Amerika hamaze kurangiza igifungo yarakatiwe ahamijwe icyaha cyo kubeshya urwego rw'abinjira mu gihugu. Mwana makuru kandi je navukiye mu Bwiza, wanyigishije ibintu byo kwengana inyogokuru wanje yenga inzoga y'amasaka, hanyuma nshise muri universite naciye mbandanya nkora ubushakashatsi mu bintu byerekeye inzoga z'ibitoki, inzoga z'amasaka. Uwo ni John Chris Kavakure ufite inzoga yegukanye muri kino cyumweru umudari wa zahabu mu rushanwa mpuzamahanga rigenaho ubwiza bw'ibiribwa n'ibinyobwa. Tubafitiye n'ikiganiro baza muganga muri mwese, ikaze muri amakuru cyo kuri wa gatanu itariki 16 z'ukwezi kwa kane. Aya makuru yose ndetse n'ayandi ku buryo burambuye ni mukanya. Prudence Ngyumva hamaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi, n'amakuru atugezaho ari we mu rugo muri gahunda yo gukumira icyorezo cy'indwara ya COVID-19. Kremlin, ibiro bya perezidansi y'Uburusiya byatanze igisubizo kiri mu bwitonzi ku bihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye Uburusiya. Mu kugira icyo bivugaho bwa mbere, umuvugizi wa Perezida Putin, Dmitry Peskov, yashinje Washington kugira icyo yise inyota ihoraho y'ibihano, avuga ko iba ari ibintu bidakwiye kwemerwa. Ariko yavuze ko ubushake bwa Perezida Biden bwo gucubya ubushyamirane hagati y'ibihugu byombi buhuye n'igitekerezo cya mugenzi we Perezida Putin. Peskov yavuze ko Bwana Putin agikeneye igihe cyo gutekereza ku butumire bwa Perezida Biden ushaka ko bagirana inama. Yongeyeho kandi ko ihame ryo kugira mukebo kamwe ku cyemezo cyo kwirukana abahagarariye Uburusiya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kizakurikizwa. Ishami rya Loni rishinzwe impunzi ku isi riravuga ko abantu barenga 50,000 bahunze ingo zabo mu mujyi uri mu majyaruguru birasirazuba bwa Nigeria wagabwemo ibitero byinshi n'abakekwa kuba abarwanyi ba Kiyisilamu. Ku wa gatatu w'iki cyumweru umujyi wa Damasak uri hafi y'umupaka na Nigeria wagabwemo igitero ku nshuro ya gatatu mu cyumweru kimwe. Abategetsi b'inzego z'ibanze bavuze ko abantu 8 biciwe muri icyo gitero. Loni ivuga ko abakozi bo mu miryango y'ubutabazi bari kwibasirwa. Inkuru ya Willy Ross muri Umva mu ijwi rya Yvette Kabatesi. Ibikorwa byose byo gufasha byahagaritswe i Damasak, umujyi wegereye ku mupaka wa Nigeria uyihuza na Niger, umaze iminsi wibasirwa n'ibitero bikekwa kuba bigabwa n'umutwe wa Leta ya Kiyisilamu. Amashusho ya video yitiriwe umutwe wa Leta ya Kiyisilamu West Africa cyangwa ISWAP agaragaza abagabo bari mu myambaro ya uniforme ya gisirikare barasa bari nyuma mu modoka ya kamyoneti. Abarwanyi b'intagondwa baritemberera muri uwo mujyi ntacyo bikanga, naho inyuma yabo hari amazu ashya. Muri iki cyumweru kandi igisirikare cya Nigeria nacyo cyasohoye video z'abasirikare bari muri uwo mujyi. Igisirikare kivuga ko cyagaruye ibintu mu buryo ndetse cyabwiye abaturage gutuza. Ubu bukaba ari ubutumwa budasanzwe mu gihe ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi rivuga ko barenga 80% by'abaturage ba Damasak bamaze guhunga. Abamagana ubutegetsi bw'igisirikare muri Myanmar baravuga ko bashaka gushyiraho icyo bita guverinoma y'ubumwe irimo nabo mu bwoko bw'abanyamuke. Ibi byatangajwe n'abanyapolitiki bo mu ishyaka rya Aung San Suu Kyi bafite guverinoma ikorera mu bwihisho. Bari gusaba ubufasha mpuzamahanga kugira ngo bashyigikirwe nka guverinoma yemewe n'amategeko ya Myanmar, aho kuba iyigisirikare cyahiritse ubutegetsi mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Myanmar ifite amoko arenga 100, amwe muri yo amaze imyaka 20 ari mu bushyamirane n'ubutegetsi. Imirimbanyi ziharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu n'ubwisanzure muri Hong Kong zakatiwe gufungwa kubera kugira uruhare mu myigaragambyo yaranzwe n'amahoro mu myaka 2 ishize. Ni imyigaragambyo yagiyemo abantu bagera kuri miliyoni n'ibihumbi 700. Inkuru ya Michael Bristow muri Umva mu ijwi rya Syria kamuhawe nayo. Abagirizwa ni bamwe mu banye Hong Kong bashaje bemewe cyane mu byo guharanira agataya kazina muntu bamaze imyaka irenga 20 baharanira demokrasi. Uwatungiye mu bimenyesha makuru Jimmy Lai
yaciriwe umunyororo wo gupfungwa umwaka wose wongerejwe gushika ku mezi 18 kubera ibindi yagirizwa. Ubundi mutama ahanira agataya kazi na muntu Martin Lee yahanishijwe igifungo ariko yidegemvya. Abandi ndwi baronse igihano kiri hagati y'igifungo umuntu yidegemvya n'amezi 18 y'umunyororo. Kuba bakurikiranywe kubera bagiye mu myiyerekano yatunganijwe mu mahoro byerekana ko abategetsi ba Hong Kong hamwe n'ab'Ubushinwa bahinduye inyifato kuba bagwanya. Iyi ni BBC Gahuzamijyango urayumva kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri bbc.gahuza.com. Minisitiri w'intebe w'Ubudage uzwi nka Chancellor Angela Merkel yakingijwe urukingo rwa AstraZeneca. Ubudage buri gukoresha uru rukingo ku bantu bafite imyaka iri hejuru ya 60 y'amavuko gusa. Madame Merkel afite 66. Mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka, mbere yuko Ubudage bwisubiraho ku cyemezo bwari bwafashe, bwatangaje ko atari guhabwa uru rukingo kubera ko rwari rugenewe abasanga mu bibazo by'uburwayi kandi bafite imyaka 64 y'amavuko. Perezida wa Repubulika ya Kongo Denis Sassou Nguesso yaharahijwe ku nshuro ya 4 yikurikiranya mu muhango wabereye mu murwa mukuru Brazzaville. Yatsinze amatora yo mu kwezi gushize, yanze kwitabirwa namwe mu mashyaka atavuga rumwe na guverinoma, agira amajwi 89%. Umukandida ukomeye mu batavuga rumwe na leta Gubrice Parfait Coleas yapfuye ku munsi w'amatora amaze kujyanwa mu bitaro kubera ikibazo cya coronavirus. Bwana Sassou Nguesso w'imyaka 77 y'amavuko amaze imyaka 37 ari perezida. Uretse igihe cy'imyaka 5 ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'1979. Avuga ko ashaka ko igihugu kiri mu mwenda ukomeye kigabanya gutega amaso umusaruro uvuye ku bituruka kuri peteroli kigahinga ibiribwa byinshi. Jacques muri studio. Urakoze Prudence Ngiyumva watugezagaho ano makuru uri wawe mu rugo muri gahunda yo gukumira icyorezo cya COVID-19. Ano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere mu majyaruguru y'umugabane wa Afrika. Abimukira batari munsi ya 21 batakaje ubuzima nyuma yaho ubwato bwabo buruhamiye hafi y'inkombe y'inyanja ikora kuri Tunisia. Abategetsi baravuga ko bari bafite umugambi wo kwinjira mu kigo cy'Ubutaliyani cya Lampedusa. Amakuru mashya hava mu muryango w'abibumbye yerekana ko mu mezi make ashize umubare w'abimukira bagerageza gukora urwo rugendo rushobora kubahitana rwo kwambuka inyanja ya Mediterane wazamutse. Inkuru ya Nick Bick muragezwaho na Robert Patrick Misigaro. Abajejwe umutekano w'inkengero z'amazi muri Tunisia bafashijwe n'amato y'abarovyi bashoboye kurokora umugabo umwe n'abagore babiri, ariko abandi benshi ntivyakunze ko babatabara. Ibiziga vyabo biramaze gutogwa. Igikorwa cyo kurondera kirabandanya mu mazi hafi y'umuji wa Sfax, ariko icizere cyo kubona abandi bakiri bazima kigenda kiragabanuka. Ikibazo c'abimukira baca mu kiyaga Mediterane casiye n'icibagirana kubera ikiza ca COVID-19, ariko nticatorewe umuti. Ishami rya ONU rijejwe impunzi rivuga yuko gushika ubu muri uno mwaka igitigiri c'abashiki buraya baciye mu mazi kigwije na gatatu ico mu mwaka wose w'2020. Benshi mu bimukira bafashe inzira bava muri Tunisia canke Libya bashobora gushika ku izinga rya Lampedusa canke muri Sicilia. Ariko uku kurohama k'ubwato gusubiye kwerekana ukuntu ingendo nk'izi zibarizo kwigerezako. Inkuru ya Nick Bick. Tukomereze mu Burusiya aho leta y'icyo gihugu yatanze igisubizo ku bihano bishya leta zunze ubumwe za Amerika zafatiye Uburusiya. Ku nshuro ya mbere umuvugizi wa Perezida Putin yashinje ubutegetsi bwa Washington kuba bwaratwawe umutima no gufata ibihano, ariko navuga ko icyifuzo cya Perezida Biden cyo kutashaka amakimbirane kijyanye n'uko Perezida Putin abona ibintu. Inkuru ya Steven Rosenberg uri Moscow mugezweho na Victoria Wonkunda. Iki nicyo gisubizo cya mbere cya Kremlin itangiye ku mugaragaro isubiza ibihano byafashwe na leta zunze ubumwe za Amerika, kandi kirimo kwifata. Umuvugizi wa Perezida Vladimir Putin, Dmitry Peskov, yavuze ko kugira inyota ihoraho y'ibihano kwa Amerika ari nk'uko yabisobanuye ikintu kidakwiye kwemerwa. Ariko akomoza ku byavuzwe na Perezida Joe Biden yuko Washington ishaka kwirinda izamuka ry'ubushyamirane n'Uburusiya. Umuvugizi wa Kremlin yavuze ko iba ari byiza ko kuri iki kibazo abakuru b'ibihugu byombi bahuje. Bwana Peskov yavuze ko Perezida Putin akeneye igihe cyo